nushaka ugende n'amaguru, ariko nama ndyama mvuga ati aka kajagari ndyamamo muri iyi si uwundi munsi nzozinduka nakavuyemwo. Nta bindi vyizigiro, niwarya inkoko, niwarya inyama, niwagubwa neza, niwagubwa nabi, nta makuru, ariko dufise ivyizigiro, umwami wanje azogaruka. Murazi umuntu kugira kwase iwabo, Chemura benshi twama twufina umazu yo gupanga badukinagiza batwirukana, wigeze 25 umutima ugahagarara ukacuva muri mpemu wibutse ko nyene urupango habatonda akubwira ya majambo yamakubwira aho yishakiye, ariko uraza uguza gatongo hari ahantu wicara ukavuga ati nashitsi wanje. Hari bitutse umuntu akira avuye mu gupanga. Ya mazi dusangira y'induru y'amariba y'induru ni, ariko twicara mw'isi dufise ivyizigiro ngo umunsi umwe nzoca iwacu. Yemwe nakakazi upanzemwo uragenda buhoro, bakakazi kiwawe uragenda buhoro buhoro, kuko nakajya nagahema. Twiteze iwacu aho batazodukura, aho hari amazu yacu abaririmbyi baririmbye yagiye gutegura. Saya amazu y'ibiyo, hari abantu baryama bakarota ngo narandarota imiryango ishigwa ku imiryango. Ko naraye ndota mbona tapi rouge. Bibiri ivuga ngo ibitinjiye mu bwenge bwande bw'umuntu n'ibitinjiye mu mutima n'ivy'Imana yateguriye abayubaha. None unzanira ayo manako ngo nabonye nako zanje zaheze ngo ndayibona n'ikigereranyo gusa muga bicuru ahantu baduteguriye si imiryango, kuko naba bandi bariyo. Ico rega dushira imiryango kwera ababandi